TV Burundi, ukuri kw'ivyanditswe mu bijanye n'ijambo ry'Imana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ku batari Islamu, amahoro y'Imana abane namwe. Tubanje gushimira uhoraho Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'imigisha by'urukire wasoje intumwa n'abahanuzi, nawe suwundi n'umukunzi wacu, ikitegerezo ciza, umwarimu w'abarimu, umumenyi mu bamenyi, umukunzi wacu intumwa y'Imana Muhammad, aragahora n'amahoro n'imigisha hamwe n'abantu biwe n'abasangirangendo biwe n'abantu bose n'abasilamu bazomukurikira kugeza ku munsi w'imperuka. Dusaba uhoraho Allah ko yotugumiza muri abo, Allahumma amin. Bavandimwe ba Kristo canke abayisilamu aho muri hose, ikiganiro cy'uno munsi nari nkeneye ko tuganira ku kintu nabemereye kijanye nico twita ubutatu bweranda canke ubutatu butagatifu canke ico twita la Sainte Trinité. Iki kintu rero abantu benshi barakunda kukimbaza, na cyane cyane abakristo barakunda kubaza bati mbega abayisilamu muremera ubutatu? Abayisilamu kugira tweke ingene tuvyemera, turagusaba dukurikirane ujane natwe ku kanya kugira ngo utahure ingene tuvyemera. Reka twisunga imirongo iboneka muri Qur'ani na Bibiliya kugira ngo tubone neza yuko ubutatu bushobora kuba buhari, cyangwa ko n'Imana yoba yemera yuko abantu bokwemera icitwa ubutatu. Tuvuze ubutatu hari abantu batabitahura, ni kimwe twita Imana Data, Imana Mwana, Imana Mutima Mweranda. No kuvuga mu rundi rurimi bavuga bati il y a trois personnes en Dieu. Tabanyene ngo Imana igizwe n'abantu batatu, ngo ariyo Data, Mwana na Mpwemu. Ngo ibi byose ngo bigiye hamwe ngo bice bigira icyo twita Imana. Cyakinde abakristo baca bita ngo n'umukama Mana, yani Imana nyinshi ziri hamwe. Umukama w'Imana, yani umuganda unyene cyo byumva nyene. Twebwira nk'abayisilamu nitwemera ubutatu. Kubera iki? Tuzi neza yuko umuntu wese avuka ari umuyisilamu, kuko Qur'ani 30 haravuga yuko 30 haravuga neza yuko uhoraho Imana rugira byose abantu bose yabaremye ari abayisilamu, bose batunganye neza, bose atavyaha bagira. No kuvuga umuntu wese yatanguye kuremwa Imana yamuremye ari mweranda. Na ego nkuko na Yesu yavuze ati nimure kutwana duto tunyegere, kuko ubwami bw'ijuru ari ubusa n'utwana duto. Ashaka kwerekana neza ko abana bato batacaha baba bafise. Abantu rero bose bavuka ari abayisilamu, bamaze kuvuka ari abayisilamu, abavyeyi babo nibo babahitiramwo ico baba. Muraza kubona bamwe ngene babahitiramwo kwemera Imana zitatu, mu gihe umwana abavutse yemera Imana imwe rudende, ni kuvuga ko yavutse ari umuyisilamu. Bw'isilamu rero ugaca bumuvako mu gihe ariko baramubatiza mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Aho bagushize mu buhakanyi, baba bagukuye ku kwemera Imana imwe rudende. Mbere baba bagucafye ko n'ikimenyetso cy'umusaraba, kuko ayo majambo bayavuga ariko bagucapa ko ikimenyetso cy'umusaraba. Umusaraba nawo ugiye gusubira mu vyagezwe 2022, haravuga ko umusaraba ari kivume. Ati umuntu wese bakwiriye kumwica akamanika ku giti, ntazarare kuri ico giti, ntabore guhambwa kuri uwo musi nyene, kuko umanitswe ku giti ababaye ku muvumo w'Imana. Aha rero iyo bakubatije ubugiye ku muvumo w'Imana, kuko bakubatije mu izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mpwemu Yera, Imana zitatu, mu gihe ibwirizwa rya mbere nkuko ruza kubibona rivuga cyo gusenga Imana imwe rudende. Ni murabe ingene babigira. Sylvain, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Non, je te baptise au nom du Père. Babatiza uko muri ko murabibona, nuko no kuvuga baramukuye mu bw'isilamu bamushize mu buhakanyi bwo kwemera Imana zitatu, Data, Mwana na Mpwemu. Ngira nivyo mwese mwibonera. Murakoze cyane. Ego twisunze rero Qur'ani na Bibiliya, mbega bivuga iki ku kijanye n'ubutatu? Reka duhere kuri Qur'ani. Twisunze ibigabane dusanga mu gitabo ca Allah cyitwa Qur'ani nyeranda. Uhoraho Allah mu mirongo twita ayati yururukije muri ico gitabo, mu kigabane citiriwe imeza iteguwe canke Al-Maida, turasangamwo insiguro y'ubutatu ico Allah yayivuzeko. 5:72 Qur'ani havuga ati mu vy'ukuri
baramaze guhakana abavuze bati Allah ni Masihi, Mesiya mwene Mariya. Igihe Masihi Yesu mwene Mariya ubwiwe yavuze ati emwe bene Isirayeli nimusenge Allah uhoraho Imana yanje ikaba n'Imana yanyu, ati atagukeka ubangikanya Allah mu by'ukuri Allah yaramaze kumuziririza ubwami bw'ijuru kandi n'ubushikiro bwiwe ni mu muriro udahera, kuko nta n'ubutabazi buzoba kubahemutse. Muri iki kigabane turabona neza icyo Masihi Mesiya benshi bita Yesu ko Allah yahakanye ashimitse ko atari Imana, kuko na Yesu bwiwe yabyivugiye akiri ku isi mu kumenyesha Abisirayeli ko we atari Imana, ahubwo ko nawe afise Imana yiwe, nk'uko n'igitabo cyitwa Bibiliya kivyigisha. Usomye muri Yohana 20:17 haravuga hati ntunkoreko kuko ntaraduga kwa data, ariko genda kwa bene data babwira uti ageragende kwa se ari we so, ku Mana yiwe ariyo Mana yanyu. Twisunze iyi mirongo ibiri dukuye muri Korani na Bibiliya turabona neza ko ataho vyozana nako Yesu Masihi mwene Mariya ahinduka akaba umwe mu bagize ubutatu, ngo abe Imana imwe muri zitatu zigize ubutatu: Data, Mwana na Mutima Mweranda canke Mpwemu Yera, nk'uko abantu benshi bagenda bavyigisha. Ego kumvugo rero y'icitwa ubutatu bweranda, Allah arongera akavuga muri Korani ku kigabane ca 5 umurongo wa 73 ahavuga ati mu vy'ukuri baramaze guhakana, bamwe bavuze bati Allah ari mu butatu bweranda igihe atayindi Imana iriho ikwiye gusengwa vy'ukuri kiretse we, Imana imwe rudende, kandi bataretse ivyo badedemba mu vy'ukuri abahakanye bazoshikirwa n'ibihano bibabaza. Twisunze umurongo uboneka muri Bibiliya turasanga na Yesu Masihi atigeze avuga ko ari Imana, dusanga nawe yigishije ko atayindi Imana ihari ikwiye gusengwa n'abantu vy'ukuri kiretse Imana imwe rudende. Ivyo ukeneye kubisoma uco tora Bibiliya yawe urabe muri Mariko 12 umurongo wa 29 aho Yesu avuga ati bwirizwa ry'imbere niri, ati uhoraho Imana yacu niwe uhoraho wenyene. Ni naryo bwirizwa rya mbere abakristo bigishwa kuva bakiri bato, bivuga riti usenge Imana yosa uyikunde kuruta vyose. Tuvuze yosa ku Barundi murumva ko atambangikane ifise, kuko ugiye gusoma nukuvuga tuvuze Imana yosa nta yindi ishobora kuza ku ruhande ngo zikore ubutatu. Ico nawe uri umuntu ukwiye kumenya Imana, utahura ivy'Imana yigishije, ndumva gutoza gushigikira abantu bemanga ubuhe ico twita ubwo butatu. Ego urashobora kwibaza ati none ko ubihakanye ko ubutatu butabaho, none inkomoko yabwo ubushobora kuba bwakomotse he, bwazananye kwande, byagenze gute? Ntega amatwi muvandimwe uri kurakurikira Dawa TV Burundi, ntiwibagire kugira subscribe canke sabone kugira ngo bandanye wironkera inyigisho nk'izi z'indoramana, inyigisho zikwigisha ibintu byinshi wagiye unyegezwa, ibintu bagiye baguhisha, wagiye utamenya neza ivyo ari byo, ariko tugiye gusobanura kuri kamwe gukande. Inkomoko rero y'ubutatu, inyuma y'inyigisho za Yesu Masihi mwene Mariya, abakristo bariciyemwo ibice nk'uko tubisoma muri Korani 19 umurongo wa 37 aho havuga hati maze iyo migwi ubwayo yaratandukanye kubera ivyo bumvise, baragowe abahakanye kuvyo bazobona ku munsi uhambaye. Umva nawe nyimbo bashigikiye, numva ko hanzwe kuri wa munsi uhambaye. Ugiye gusoma na muri Bibiliya yaravyemeza neza, ugiye nko mu Bikorinto ba mbere 10:14 soma nawe uraza kuvyibonera. Ati na Yesu bwiwe yarabivuze no muri Matayo 24:24 ati kuko hazokwaduka bigira Kristo canke abakristo n'abigira bavugishwa n'Imana bagakora ibimenyetso bihambaye n'ibitangaza kugira ngo bazimize n'abatoranijwe n'ivyashoboka. Yesu ati randa bikubwiye bitaraba, niba akubwira ngo ari mu bugaragwa ntujemyo. Mubwo n'umunsi yari abantu badutse basengera mu bugaragwa bitabagorozi, kaje usanga nawe wabakurikiye ngo uri kurakurikira ngo imyemerere. Mugihe Yesu yavuze ati niba bababwira ngo ari mu bugaragwa ntimuze mugire gute muvyemere. Yesu amaze kuvuga ati niba babwira ngo ari mu bugaragwa, haraje n'umugabo witwa Paulo azavuye mu bugaragwa bw'i Damasiko, nawe azababwira ngo yahuye na Yesu. Abantu bibagira ko Yesu yamaze kuvuga ati umuntu azoza babwira ngo Yesu ari mu bugaragwa ntimuze mugire gute muvyemere. Ego nuko rero bimeze rero. Ubwami bw'Abaromani rero bwaratevye gutahura ibijanye n'imyemerere nyakuri Yesu yasize yigishije, kuko Yesu yarigije abantu ko bosenga Imana imwe rudende,
haranababwira muri Yohana 14:4 ati ijambo mwumva si iryanje ariko ni rya data yantumye. Ariko aba baromani kubera bari bafite icyo bagamije ntabwo bashoboye kwemera inyigisho za Yesu, ahubwo bagiye batangura kuzitwaza no mu kuzigwanya mwibanga kugira ngo bashike ku byo bari bagamije, icyo twita colonisation romaine. Ibire byarakozwe, ariko imbere uko bikogwa hari abagabo babiri babayeho bagwanya abigishwa ba Yesu, uwo bita Paulo n'uwo bita Baranaba. Aba rero bamaze kubaho barigishije ubukristo, ubwo bukristo bw'icyo gihe nabwo bukaba bwarangwa n'ifi n'umusaraba. Ntabwo bwarangwa na Yesu n'umusaraba, oya, bwarangwa n'ifi n'umusaraba. Ubwo bukristo bagenda babwigisha abantu bakabahendesha amata kugira ngo bakike abakristo. Ibi byose ugiye ukabikurikirana neza ukabiraba, urabona neza yuko ubukristo ari rementanya byagiye gukorwa inyuma yande ya Yesu. Ibi Paulo agiye kubikora mu mwaka wa 14 inyuma ya Yesu, aho bagiye n'umugabo witwa Baranaba baja muri Antiokia batangura kwigisha ubukristo. Ibi bikeneye Yesu n'ivyakozwe n'intumwa 11:25 uraza kubona ngene abantu batanguye kwitwa abakristo ko hari muri uwo mwaka. Rero reka turabire hamwe inyuma y'ubu bukristo bwa ba Paulo na ba Baranaba, mbega habaye iki, hakozwe iki? Kuri ico gihe rero nababwiye ko bariko bararondera inganje y'Uburomani yo yariko ironderera intsinzi no kuganza isi. Ari nacyo gituma i Roma ugiye gusoma muri Bibiliya ntagatifu ya Katolika uraza kubona ko Roma ari umugwa mukuru wa Shetani, uko biboneka mu byahishuriwe Yohana 17 umanutse umurongo wa mbere uraza kubona igikoko cy'amahembe ndwi ngo uko ivyagiye ko ucubibona urabisoma wenyene. Kuri ubwo rero ibi nitwo bijako cyane ko sico cigwa, ariko wibuke ko Roma wamye ari umugwa w'ibigwamana, wamye ari n'umugwa wa Shetani nkuko na Bibiliya ibishingira intahe, kuko bamwe babigusomera ati mu byashuriye Yohana muga nturigero bitahura, nawe ukeneye kumenya ivy'Imana uragenda usigubuze, hama niwagira ikibazo uzozumbaze nzokwishura. Kuri ubwo rero umugabo witwa Paulo na Baranaba kubera bagenda bagwanya abigishwa ba Yesu, hanyuma mu nyuma haje kubaho umugwi wa rurongowe n'umuntu yitwa Constantinus, ariwe yahaye uburenganzira abakristo bwo kubahiriza idini ryabo mu mwaka wa 314 inyuma ya Yesu, mu masezerano yabereye ahitwa Mira ni mu Butaliyano. Ibyo byatumye bashira ku mugaragaro inyigisho zabo, ariko havuka amatata akomeye ashingiye kuri kamere, icyo twita nature ya Kristo, icyo twita Christology. Harabaye ikibazo gikomeye cyane. Bamwe baragenda bakamwita Kristo ko ari intumwa y'Imana, abandi bakamwita Imana, abandi bakamwita umwana w'Imana. Navyo no munsi bididaniye abarundi mu kwemera Imana. Hakaba n'abandi mu kumutyoza bamwita ishushu canke igitwarire, kubera Maria yamuvyaye atase agira. Imana ibiturinde kuko aya mazina Yesu ntiyarayabereye ko n'intumwa y'Imana twemera kandi ikomeye cyane, kandi Yesu ari mu ntumwa zikomeye ziri mu ijuru. Hanyuma mu nyuma Indiane zagiye gukomera mu gihe cy'umupadiri bita Arius. Uyu Arius yari umupadiri wo muri Alexandria, yarahanganye n'umusenyeri yitwa Athanasius, nawe nyene akaba wo muri Alexandria, kuko nabo nyene imyemerere hari imyemerere batagiye bahurizako. Ivyo vyatumye hahamagazwa inama ikomeye ya Niceya, icyo twise Concile de Nice, dushaka kwita mu Kilatini Concilium Nicaeanum Primum. Iyo niyo bise Concile de Nice. Nice, iyo Nice ya wumva uno musi hitwa Izinike. Izinike ni mu gihugu ca Turikiya y'uno musi. Iyo nama ikaba yarigizwe n'abantu b'imice itandukanye, harimo abapadiri, abasenyeri bagana 318. Abo nabo ntibabatoye mu kubahatisha mu gutomboza. Aba 318 babatoye bitwaje cyane ko cyabonetse mu itanguriro 14 umurongo wa 14, aho havuga hati Aburahamu yumvise yuko iwabo yafashwe mpiri, acajana abanyarugo biwe bize kugwana bavukiyiwe 318, ati barabakurikira babahambiriza hitwa Idani. Nico cyatumye baca batora abitaba inama bangana n'icyo gitigiri c'318, kuko bari barose icyandiko bitwaza muri Bibiliya, kuko bari kubazwa bati none ivyo wagiye gutangaza mwabikuye hehe, ninde yabahaye icyemezo, mwitwaje iki? Baca babona inyandiko rero baca barayitwaza mu gutumira abo bantu 318. Iyo nama ikaba yari irongowe n'abantu batatu. Hariho wa mbere yitwa Flavius Orius Constantinus, yari umwami w'i Roma.
hakaba n'umusenyeri w'i Roma hamwe n'uwo bita Silvestre n'uwo bita Athanasius nk'uko mubibona ku masanamu yari umusenyeri wo muri Alexandria. Novyirabire nawe abo bantu cyo babona ucugenda kurikirana amateka yabo uraza kubona ivyo bakoze ingene bimeze. Iyo nama rero yatanguye igenekerezo rya 19 z'ukwezi kwa gatandatu gushika itariki 25 z'ukumunani mu mwaka wa 1925 Yesu yibereye mu ijuru batanguye irementanya. Iyo nama yamaze amezi abiri bicaye bahiga icyo abakristo bohurizako mu kwemera kugira ngo bave muri za njyane z'ukuntu bamwe bose baha ikibanza Yesu Kristo. Iyo nama yarangiye hemejwe icitwa ubutatu mu Mana imwe kugira ngo birinde amatati yaramaze igihe abiziziye, bamwe ngo Yesu ni Imana, abandi ngo ni intumwa, abandi ngo ni Imana, abandi ngo ni umwana w'Imana. Baca batora injiri zine muri nyinshi bari bafise zihuza nuko kwemera bagiye kwiyumvira kuri uwo mwanya. Bavyumvikanako naho muri izo njiri zine hagumye harimwo ibivuguruzanya n'ivyo batumvikanyeko, ariko baravuga bati izi zine reka tuzikore hama tuzibabwire, tubabwire ko ari za Yesu, ziba arizo bazogendera ko mu kwemera, kuko ntihagire uzodopinga, kuko niyadopinga ngaha muri ino azobisangamwo. Nico gituma ukunda gusanga abantu benshi tubabwira ati Yesu si Imana bibacanga cyane, kuko aba bateguriye izi njiri zine harimo zibiri twita sinoptike. Ico naco tuzokibasigurira ikindi gihe. N'izi njiri zine izina riboneka ko ashobora kuba wanditse ari umwe yoba ariwe, harimo uwitwa Yohana. Izi zigaye zose n'abantu batigeze babonana nande na Yesu. Ivyo niba bikenera uzobimenya mu kigwa cyacu kizokurikira kibijanye n'iyandikwa rya Bibiliya n'ingene Bibiliya yabonetse n'ingene yatunganijwe. Ubwo butatu rero baca babishushanya kwizi shusho mubona, murazibona. Hariho icyo twita Pater, Filius na Sanctus, murakibona ngaha. Iki gicapo kiravye neza uco kibona ni bisigura data na mwana na mpwemu yera. Uco bibona byose rero baca bakwereka ati uyu bifashe hose Imana niyo hagati, abana bo bagize rero byose bibi uyu ura Pater, Filius na Sanctus, Spiritus Sanctus, murambabara ni Spiritus Sanctus. Aha anye ibi rero uko bigize iyi triangle hagati ngo niho Imana ikihurira n'aba bantu batatu. Cyo gitema kugira ngo il y a trois personnes en Dieu. Uco vyibonera nawe urabibona ngene babishushanya ngaha, barashaka gufata mpwemu yera hagati, hirya bagashiraho data, hirya umwana canke umwana hagati, yani nirementanya gusa byagiye rikoreka. Twebike ko abari batumiwe mu nama bari 118 biswe abatumwa, ni kuvuga batumiwe guserukira abandi muri iyo nama. Ni naho hashingwa icyo twita igisabisho bise igisabisho c'inama y'abatumwa. Abo batumwa mwabumvise nagiro bazobesha ngo ni bari bavuye mu ijuru cyego zari intumwa za Yesu. Oya, nabantu badutse inyuma ya Yesu bangana 318 baca bafonda ukwemera ariyo twita credo, icyo twita inama y'abatumwa. Ari nacyo gituma uzo kumva kenshi baguma bavuga ngo mu gisabisho c'inama y'abatumwa. Uravyumva? Iyo nama rero iyo kunoganza yaciye isubira gutumwa k'iyindi nama mu mwaka wa 381 mu gisagara bita Constantinople. Constantinople no yarigiye gushimangira yuko mutima mweranda canke mwemu yera ko nawe acitse Imana mu mana zingahe zitatu. Ico barakinoganza mu nyuma baca babizanira abantu ngo bavyemere. Tugiye kuraba rero ico gisabisho c'inama y'abatumwa mbega ibivugwamwo nibijana abantu ku Mana canke nibakura ku Mana, kugira ngo aho uri mu myemerere yawe ugendura abakoroni aho bakuye ukwemera n'ingene bakwinjije mu bantu bifuza kugira gusa abakoroni zisi mu bijanye n'Imana no kugira ngo bironkera amatungo yabo. Ivyo bandanye bikurikirana urabibona neza mego nkuko ubibona nawe no ku masanamu. Ivyagiye rero vyumvikanwa muri zo nama uko ari zibiri nivyo vyagiye kubaka ubukristo dufise no munsi. Ubukristo abantu no munsi bakubwira ko bari mu dini y'ukuri, ahantu inkomoko y'ubukristo bwose ko Yesu yavuye ngaha ku isi atazi citwa ubukristo. Bitwaje izina gusa baca bashinga idini gitirirwa izina ry'umuntu ariwe Kristo,
baca barizana mu bantu baravuga ati ntitwamwitirira izina nubwo tuzoba tubajanye mu buhakanyi ntibaza gutahura kuko bari baramukunze cyane yakora ibitangaza agahumura impumyi none ka twitwaza izina ryiwe kugira ngo dufonde idini tuzotuma abantu bahakanira mu Imana batabizi. Ibiro bamaze kubikora bamaze gushinga ukwemera bahurije ko amatati y'abari badahuza mu kwemera yaciye arangira baca bashinga itegeko rikomeye bategerezwa bose kubahiriza atanumwe avuyemo ari ryo bwirizwa shingiro bemeye bose kugenderako. Iryo rica ryitwa inama y'abatumwa arico bise ndemeye, yani jomangaje, ndavyemeye, ndiyemeje, ndashinze intahe ko tugiye kwemera uku. Bose baca vayo babisezeranye baca babita mu rundi rurimi credo, wamavuga credo mu rundi rurimi rw'ikilatini. Uku niko kwemera kwagenze, niyo nkomoko y'ubutatu. Bamaze kurangiza rero bace basohora icandiko arico ciki mubona hano muri uru rurimi nyene kugira ngo barabe kuri muri babandi bari muri ya nama yandemeye kugira ngo barabe yuko wari bashigikiye mu nyigisho zabo zo gufonda Imana basenga yabo nshasha igizwe n'Imana zitatu. Ari naco gituma ubona abo bagabo bazimijisi aho amashengero menshi mu kuzimira yagiye akura ukwemera kwakorewe iniseya. Wihweje nkino sanamu urabona neza yuko bazinguruye ikintu cy'igipapuro cyanditse ko mu kilatini ivyo bagiye gusezerana ico bagiye gukora nko kwemera. Iryo niryo bwirizwa shingira amashengero yose agenderako. Reka twisunge igitabo kimwe cyanditswe muri imprimerie ya Stanislas Kaburungu ku rupapuro rwacu rwa 53 aho hari igitabo banditse kivuga kiti ndemeye Eklezia Katolika kuki. Urumva ico gitabo ndemeye Eklezia Katolika kuki. Muri ico gisabisha batangura bavuga bati nemera Imana imwe rudende. Avuga ngo nemera Imana imwe rudende. Ati mu gisabisho c'inama y'abatumwa tuvuga tuti ndemera Imana imwe rudende datarugira byose yaremye ijuru n'isi iboneka n'ibitaboneka. Nemera kandi umukama umwe Yesu Kristo umwana w'ikinege w'Imana yavyowe na data tamya kiravugwa. Ni Imana iva ku Mana n'umuco uva ku muco. Ni Imana nyakuri iva ku Mana y'ukuri yaravyawe ntiyaremwe asangiye ubwoko na se byose byaremewe kuri we. Yavuye mu ijuru kubera twe bw'abantu agira ngo adukize. Atihaye umubiri mu nda ya Bikira Mariya ku bwa mutima mutagatifu yigira umuntu yongera abambwa ku musaraba ku bwacu kuri Ponsiyo Pilato. Arababara arapfa arahambwa araheza azuka ku munsi ugira gatatu nkuko vyari vyaranditswe. Hanyuma yurira mu ijuru yicara iburyo bwa se kandi azogaruka n'ubuni nahazoje gucira urubanza abazima n'abapfuye. Ati nganjiwe ntizoba igihera. Ugaca ugaruka ati nemera kandi umutima mutagatifu mukama soko ry'ubuzima akomoka kuri data na mwana turamusenga kandi turamunahaza kumwe na data na mwana. Niwe yoheje abahanuzi ivyo bavuze. Nemera Eklezia imwe ntagatifu yagenewe bose Gatolika kandi y'abatumwa. Abatumwa mwabumvise ni babandi 318 bakorana kuri wa mupagani Constantino. Ati nemera ko ibatisi kuri bicumuro ari imwesa. Baca kugira ati ndorereye izuka ry'abapfuye n'ubuzima buzokurikira amen. Turabisigura mu kanya kugira ngo umuntu wese abitahure. Baranagushushanyiriza inyo nama yari imeze ekaraba ngako ino shusho. Nawe urabona neza ingene bari bicaye bari muri iyo nama. Ntabwo rero ari rementanya. Ego reka rero ku gice gikurikira tubasigurire ikijanye n'ico gisabisho c'inama y'abatumwa kugira ngo gitahure. Tugisomye gutyo gusa wewe kumva ko twasomye ariko tutagiye dusigura kamwe ku kandi ntabwo woronka insobanuro neza ikwiye y'ivyo bagiye bakora mu gufonda ubutatu mu gutuma abantu bose bava ku Mana imwe rudende bakaja gusenga ibigirwamana bizotuma abantu bose baja mu muriro mu gihe bazoba vyemera. Kuri ubwo nkurikirana rero kurikirana isiguro y'ico cyandiko uraba ipinganira na Bibiliya uraba igenda ipinganira n'ivyuzi n'umwana n'abahanuzi bagiye barigisha. Ndagusaba rero bandanyugira subscribe kuri Dawa TV Burundi ugire share comment na jeme kugira ngo abantu benshi bagume bagira gute bakurikirana ibiganiro byacu byo kuri Dawa TV. Insiguro y'ico gisabisho c'inama y'abatumwa ico cyitwa credo n'ibihushane vyayo twisunze Bibiliya. Mu bisanzwe bitangura gusoma ijambo ritangura rivuga riti nemera Imana imwe rudende. Uhava wibaza ko abakoraniye mu iyo nama y'abatumwa ko bemera gusenga Imana imwe rudende. Ariko uza gusanga barazimije abantu nkuko Bibiliya ibivuga mu gitabo c'Abaroma 1
19 ugeze ku 25 haravuga hati kuko ibiboneka vyayo n'ivyo bushobozi bwayo budashira n'ubumana bwayo bibonwa neza uhereye kuremwa kw'isi bimenyekanishwa n'ivyo yaremye kugira ngo ntihagire icyo bireguza kuko bamenye Imana ntibayubahe nk'Imana ntibayishime ariko bacitse abiyumvira ivy'ubusa imitima yabo yimbura bwenge icura umwiza biyise abanyabwenge bacika ibipfu icyubahiro cy'Imana idapfa baragikaba ngo basenge ibishushanyo bisa n'umuntu apfa n'ivy'ibiguruka n'ibigenza amaguru hamwe n'ibikwega inda hasi nicyo cyatumye Imana ibaheba ngo bakore ibiteye isoni bumvira ivy'imitima yabo yifuza ubonone imibiri yabo kuko kuri ko Imana bagukavye ibinyoma bagasenga bagakorera icaremye bakakirutisha iyakiremye niyo ikwiye gushimwa ibihe bidashira amen. Uyu murongo rero urerekana neza ko abakoze cyitwa ubutatu bweranda muri iyo nama y'abatumwa babirenze ko babibona kugira ngo bazimize abantu benshi kuko baravuga bati ndemeye Imana imwe rudende datarugira byose yaremye ijuru n'isi iboneka n'ibitaboneka aka gace kaboneka muri ico kaboneka muri ico gisabisho abayisilamu mu kwemera kwabo ni nayo nkingi ikomeye bahagazeko mu kwemera kuko Allah ari umwe rudende nkuko twavyigijwe n'umwe Imana Muhammad bivuye ku mumarika Gabriel mu gitabo kiranda ca Quran 2:163 haravuga hati Imana yanyu ni Imana imwe rudende nta yindi Imana iriho ikwiye gusengwa vy'ukuri kiretseyo niyo nyene impuhwe kandi niyo nyene imbabazi ati nagira undi musenga atari iyo Mana. Mu yindi nyandiko y'igitabo kiranda ca Quran 32:4 haravuga hati Allah niwe yaremye amajuru n'isi n'ibiri hagati yavyo mu misi 6 hanyuma atsimbatara ku nganji yiwe ntimufise ubakingira cyangwa ubavugira kiretsewe none ntimwibuka ugiye gusoma Qur'ani 3:2 naho haravuga hati niwe aziboneka n'ibitaboneka niwe nyene inguvu nyene impuhwe ego umva ko iyo mirongo ikomeye cyane mu bayisilamu abayisilamu ako gace banditse ubwa mbere ngo nemera Imana imwe rudende turakemera kiretse ko bakanditse mu guhuma amaso abantu no kubazimiza wisunze imirongo ikurikira muri ico gisabisho cabo c'inama y'abatumwa canke igisabisho ca ndemeye nk'uko bacita itandukaniro ryo kwemera kw'abayisilamu n'abakristo ku bijanye n'ubutatu bweranda ufatiye kuri iryo jambo rivuga riti nemera kandi umukama umwe Yesu Kristo umwana w'ikinege w'Imana yavyabana datatamyaka iravugwa uvuze ngo umukama umwe mu kirundi ciza na gace gato cyane kavuye ku muganda bisigura uvuze umukama umwe n'indi Mana itandukanye nimwe yaremye ijuru n'isi ikindi uwo bise data bashatse kuvuga ko uhoraho bashatse kuvuga yuko uhoraho uya ari nawe twemera kuhoraho Allah ari umushobora vyose ariko ntabwo ashobora kuvyara nk'abo yaremye ahubwo twemera ko yaremye Masihi Isa Yesu mwene Mariya mu nda ya Mariya nkuko za kubibona muri Luka 1:4 ko mu nda ya Mariya hari urubuto ubwo rubuto nabwo rwavuyemo Yesu akamurema akoresheje ijambo nkuko yabigenjeje mu kurema ibintu byose kuko yavuga ati baho hama bikabaho ivyo bikeneye ja muri Qur'ani 2:117 tiwe uhoraho Allah niwe muremyi w'ijuru n'isi ni nawe ashatse ko ikintu kibaho akoresha ijambo ati ba kigaca kiba icyo twita kun fayakun ariko na Bibiliya irashinge ntahe ugiye muri Zaburi isomye Zaburi 3:6 haravuga ati ijambo ry'uhoraho niryo ryaremye ijuru ati impwemu zo mu kanwa kayo nizo zaremye ingabo zose zo kuri ryo na Yesu bwiwe ntiyigeze yemera ko ari Imana ugiye gusoma Yohana 10:20 Yesu aravuga ati ngiye ku Mana yanje ariyo Mana yanyu iki kiremeza neza ko Yesu atigeze wenyene ubwiwe yemera ko ari Imana canke ko yigeze aba Imana kuko yaravuze ati data aranduta ibyo tubisoma muri Yohana 14:28 uvuze ko Yesu ari umwana w'ikinege w'Imana ni ikinyoma gikomeye cyambaye ubusa kuko twisunze umurongo wo muri Bibiliya Yeremiya 3:9 havuga ko Isirayeli namubereye se Efurayimu ni imfura yanje kuvayo 2:2 naho haravuga hati kandi uzubarire Farawo uti uku niko uhoraho agize ngo Isirayeli ni umwana wiwe w'imfura bikiboneka neza ko Yesu twisunze Bibiliya atigeze aba umwana w'Imana w'ikinege na kari imvugo ikoreshwa umwana wanje ni imvugo ngereranyo abanditsi ba Bibiliya bakoresheje mu kwerekana urukundo Imana ikunda bayo ibyo ukeneye kubimenya cyubisoma mu Baroma 8:14 aho bavuga ati abarongorwa na mpwemu w'Imana bose nibo bana b'Imana
ariko imana mu cyubahiro cyayo ntabwo ibyara, ahubwo icyubahiro cy'imana kirengeye kubyara. ibibyara ni ibiremwa byayo, imana mu cyubahiro cyayo irarema. Nicyo gituma ugiye gusoma muri Maraki 2:10 haravuga ati kuko twese dusangiye imana imwe data, kuko ariyo yaturemye. Twise abayo kubera yaturemye, ntabwo twise abana bayo kubera yatubyaye, kuko imana ntabwo ibyara. Ugiye gusoma Korani 19:89-90 havuga hati uvuze ko Allah uhoraho nyene impuhwe afise umwana, amajuru n'isi bihakwa gusambagurika, ibaze ubwo buremere gushika imana avuze ati ijuru n'isi ndakwa kubisenyagura, ndahakwa. Urumva nyene ni impuhwe nyene tugirira kubw'iryo jambo ryo kuvuga ngo imana ifise umwana. Nacyo gituma ari imvugo ngereranyo naho abantu bayikoresha si imvugo nziza. Imana irarema ntabwo ibyara. Akarorero uvuze uti umwana wo mwibarabara, ntibizigura ko ibarabara aryo ryabyaye uwo mwana, ariko bisigura ko uwo mwana kubera kamere yiwe yibera mwibarabara cyangwa yitwa umwana w'iki wo mwibarabara, ni kamere yiwe rero, ntabwo ariko ariyo ndemanwa yiwe. Imana rero ntibyara nkuko tubisoma mu gitabo kitagatifu cya Korani 112 ati avuga ati vuga uti Allah n'umwe rudende, arakwiye kwambazwa no kwizigirwa, ntiyavyaye kandi ntiyavyawe, nta n'icyagereranywa nawe. Raba nawe ikintu nk'iki cy'akamaramaza bizotuma abantu baje mu muriro, mu gihe umuntu yopfa acizera inyigisho zivuga yuko Yesu ari Imana, cyangwa ukavuga ngo Imana iravyara, cyangwa ukavuga ngo Yesu n'umuco uva ku muco, ngo ni Imana nyakuri iva ku Mana y'ukuri. Uvuze ngo ni Imana nyakuri iva ku Mana y'ukuri, bisigura ni Imana imwe ihari, hagacava ko iyindi Mana ntoya ivuye ku yindi Mana. Ubu n'ubuhakanyi. Ibwirizwa rya mbere ngo usenge Imana imwe rudende, nkuko n'ibwirizwa ryaje kuri Mose ati uhoraho ati nduhoraho Imana yawe gukuye mu gihugu cyagiye uta mu nzu y'ubuja, ntukagira izindi mana umbangikanya. Muge biba birenze ko barabangikanya Imana, bashiraho Imana mwana, Imana mutima mweranda kubera ubuhakanyi. Uwo guma vyemera rero yoba ari mu gihombo gikomeye. Umwe wese akoresheje ubwenge Imana yamuhaye yiyumvire kubw'aya majambo, kuko ku munsi w'imperuka umuntu wese azokwishura ukwiwe, nawe uzitwaza ko atamenye mu gihe azoba amaze gusoma izi nyigisho. Uvuze ngo Imana ivuye ku yindi, ziba zibaye zibiri, mu gihe wabanje kwemera ko Imana ari imwe rudende, hanyuma ugaca ugaruka ukabihakana ngo uriko urasenga, ukirengagiza ko ibwirizwa rya mbere rivuga riti usenge Imana imwe rudende. Ego urabisanga muri Mariko 12:30 no kuva 21. Iryo bwirizwa rero abayisilamu turemera neza ko ubangikanije Imana Allah, umaze kubangikanya Imana uhoraho Allah, ugapfa ukibangikanya, ugapfa utihanye, ubihebe, usenge Imana imwe rudende, uja mu muriro. Ibyo tubisanga muri Korani 4:36 haravuga hati nimukore ibikorwa bishimisha Allah, mumusenge kandi ntimumubangikanye n'ikintu na kimwe, maze mukorere ineza abavyeyi babiri nabo mufitaniye isano n'imfuvyi n'abakene n'umubanye. Korani 9:30 dusangamwe amajambo akomeye aho Allah uhora avuga ati n'abayahudi bavuga bati Uzayiri n'umwana w'Imana, abakristo n'abakavuga ati Mesiya Isa Yesu ni umwana w'Imana. Ati yo ni imvugo yo mu kanwa kabo, biga amajambo y'abazimiye bo hambere yabo, nkuko tubibona muri uwo murongo ayati ya Korani. Abantu bigiye kuri abo babatanguriye mu kubazimiza biciye kuri uko kwemera kw'inama ya Niseya, ari naho babakoreye icyo gisabisho c'inama y'abatumwa. Korani nyeranda ibyigisha abantu bahisemo kumvira uhoraho Allah, cyangwa bemeye kwemera inyigisho za Yesu mwene Mariya, kandi bose babigishije gusenga Imana imwe rudende, bakaza kubeshera uhoraho Allah ko afise umwana kandi ataho ahuriye n'ivyo bamubeshera, nkuko tubisanga muri Korani 9:31. Mu gisabisho rero cy'iyo nama y'abatumwa, igice gikurikira havuga hati yaravyawe ntiyaremwe. Iri jambo risomye canke ukaryumviriza rivugwa utagyitondeye ntiwomenye icyo bashatse kukubwira. Yaravyawe ntiyaremwe, kuko bakubagije ati uvuze ngo yaravyawe, nkuko tukemera ngo yaravyawe na Mariya, bagace bakubaza ati ninde yavyaye Yesu, ukavuga ngo ni Mariya, ntawemera ko yo bari Imana. Rero bace bakubwira ati uzoza uravuga uti yaravyawe ntiyaremwe, kuko uwurema ni Imana. Aha rero bakaba bapinze Bibiliya. Ugiye muri Kolosai 1:15 havuga hati niwe shusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu vyaremwe byose. Nyimba yararemwe
wumva yaremwe nande? Wumva batapinze Bibiliya? Nyimba yararemwe wumva gicitse Imana? Nyimba Bibiliya ivuga ko Yesu yaremwe, wewe uza kuvuga gute ko Yesu yavyawe ataremwe? Gusa ubuhakanye. Muvandimwe bantu yugira subscribe kuri Dawa TV Burundi, uzumva vyinshi, uzomenya vyinshi, uzotahura vyinshi. Mu yindi nyandiko twabonye ko Yesu atari imfura, biraboneka yararemwe. Duca twibaza duti nimba vyo kuri Yesu yararemwe nande? Dusomye igitabo kitagira amakenga muri cyo nkuko kivyivugira cyo nyine muri Qur'ani 2:2 turabona uwaremye Yesu ni Allah uhoraho, umuremyi wa vyose, kuko haravuga hati niwe Allah umuremyi wa vyose, nyene gutunganya vyose, nyene guhishuje ikintu cyose uko ashatse, uko avyigombeye. Niwe afise amazina meza n'ibiri mu majuru n'ibiri ku isi vyose biramuninahaza. Naco gituma Yesu yavuze ati ndaguhimbaza data mwami w'ijuru n'isi. Niwe nyene inguvu, nyene ubwitonzi, biraboneka ibiri mu ijuru no mu isi vyose ko vyaremwe n'uhoraho Allah, nkuko na Bibiliya nyene bivuga muri Yesaya 4:2-4 ati haravuga hati muri Yesaya 4:4 ati uku ni ko hagize umucunguzi wawe gubumbye uhereye ukiri mu nda, ati nije uhoraho ndema vyose, naguha ijuru ndumwe, ati gihe ngaranzura isi hari nomwe twari kumwe, ati nyaguza abanyabinyoma ndazihindura ubusa, bapfuma nkabateza ibisazi. Ico gituma uzosanga abantu bakunda kuvuga ko Yesu ari Imana usanga bacitse nk'abasazi. Kubera iki? Ni inyandikiri muri Bibiliya. Ego ntabwo Yesu rero twavuga canke Yesu ko yavyawe gusa ataremwe, kuko usomye Qur'ani 3:5 haravuga hati n'igihe abamarayika bavuga bati yewe Mariyamu mu vy'ukuri Allah uhoraho araguha inkuru nziza, ijambo rimuvuye ko yuko uzovyara umwana w'umuhungu yitwa Mesiya Isa mwene Mariya, akagira icubahiro ngaha mw'isi no mu buzima budahera, kuko azoba mu bari hafi ya uhoraho Allah. Yesu ari mw'ijuru, ari kumwe n'abandi bantu, ari kumwe n'aba Enoke na ba Eliya, ari kumwe n'abandi bantu benshi mw'ijuru. Umva hari ibiremwa byinshi biri mw'ijuru, na Yesu ari mwabo rero. Qur'ani iratwibutsa amakuru y'ukuntu Allah yaremye Yesu muri Mariya. Nta mugabo yabonanye nawe, kuko Imana nimushobora byose avuze ijambo gusa atiba ibintu bica biba. Tugiye gusoma Luka 1:6 turaza kubona ingene Gaburiyeli yaje kwa Mariya akamubwira ati Samindu uzovyara umwana w'umuhungu uzomwita Yesu. Twababwiye muri Yesaya 4:2-4 ati nije ndema naguha ijuru ndumwe ngaranzura isi haro twari kumwe na Yesu mu kumurema. Ubwo nibwo bushobozi Imana yogira byose yakoresheje. Yabwiye Mariya ati asaminda, kuko Imana yaremye abantu mu buryo bune butandukanye. Ndabona Luka 5 aho Imana yaremye Adamu mu bwondo, irabumbabumba ubwondo, ishiramwe impwemu, havamwe umuntu w'umugabo w'ibiguvu, abaho n'imyaka myinshi, uyu yarakomeye gusumba. Iki ni igitangaro ca mbere. Imana icukura umugore mu mugabo, ikuramwo Eva, ari umukenyezi ageze kurongorwa uwo musi nyene abo umugore wa Adamu. Imana irema jewe nawe tuvuye muri amazi y'intanga y'umugabo n'umugore asuzuguritse, tuvamwo turi abantu. Iyi ni ndemana ikomeye. Yesu ava mu nda ya Mariya mu mugore, kurya hari havuye umugore mu mugabo, hacava umugabo mu mugore ari we Yesu. Yesu abaho. Hari ndemano tubona mu Baheburayo 7:1 aho Melikisedeki atagira se atagira na nyina, aba bose babayeho ku bushobozi bw'Imana. Imana ibabeshaho, baba hari abantu, kuko Imana ni kibirengeye, mushobora byose, rugira byose, umuremyi wa byose. Kuri ubwo rero abantu bitwaza ibi ntimuzozimire muvuge ngo ku munsi w'imperuka ntitwababwiye, ahubwo twe turabakebura, muhindukire muze mwibera abasilamu, musenge Imana imwe rudende, mwemere ko ariyo muremyi. Nayo ubwo bukristo bagiye babapangira, ico ni kinyoma gikomeye cyane. Reka tumananye n'inyigisho ikurikira ngo yavuye mu ijuru ngo kugira ngo adukize. Muri cya gisabisho cy'inama y'abatumwa turacagikomeza. Icyo gisabisho kirakomeza ngo yavuye mu ijuru ngo kugira ngo adukize, ngo Yesu yavuye mu ijuru ngo kugira ngo adukize. Iyi mvugo bashaka kwerekana yuko Yesu yaje ku isi aje gucungura abantu, ariko tubajije Yesu turabona neza icyamuzanye. Reka twisunge inyandiko iri muri Mariko 1:3-8 haravuga hati arabishura ati tuje handi mu bindi bisagara biri hafi naho nyene nigisheyo, kuko ari cyo canzanye. Rero icyari cyazanye Yesu kwari ukwigisha inyigisho ziva kuhora Imana rugira byose, nkuko nabo nyene yavyivugiye muri Yohana 14:4 ati iri jambo mwumva si iryanje ariko ni rya data yantumye. Izo nyigisho yazanye nizo abantu mu gihe ciwe bagiye bakurikiza, kandi abazikurikiza baca baronka agakiza, kubera baca bamenya Imana, bakamenya uwo basenga, bakamenya ivyo bakora ivyiza bakareka ibibi.
uvuze rero Yesu ngo aje gucungura abantu ni ikosa rikomeye, kuko Yesu yagiye avuze amajambo akurikira agiye mu ijoro avuga ati muri Yohana 8:21 Yesu yarongeye ababwira ati muzondondera kandi muzopfira mu vyaha vyanyu, bisigura yuko umuntu umwe wese azopfira mu vyaha vyiwe mu gihe azoba yarabikoze. Kuri ubwo nta nuko Yesu yaje gucungura abantu, kuko ugiye gusoma muri hariya muri Ezekiel 18:20 haravuga ko umuntu akora icyaha ari wazopfa, ko atari wazozibiga ibicumuro by'uwundi. Nico gituma rero we ni wakora ivyaha uzobipfiramwo, ntavyo kuvuga ngo Yesu yarabitwaye wirige urasambana ubeshera Yesu wibe ubeshe ngo Yesu yabitwaye. Kuri ubwo Yesu ntabwo yaje gucungura abantu, ahubwo yaje kwigisha abantu ngo bamenye amabwirizwa y'Imana banayubahe, kugira ngo ku munsi w'imperuka baze baciribwe urubanza Imana ifatiye ku byo bari bazi, kuko ntuzoronka icyo wireguza mu gihe wari waramenye amabwirizwa 10 y'Imana. Bacagaruka bakakubwira ngo bati ngo yihaye umubiri mu nda ya Bikira Mariya ngo kubwa mutima mweranda. Aha hantu naho nyene harimo ikinyoma gikomeye, kuvuga ko ari we yihaye umubiri mu nda ya Bikira Mariya. Baba bashatse kwerekana ko atawundi Imana yatumye, ko Yesu ubwiwe ari we Mana yihinduye umuntu akaza muri Mariya. Nkuko tubibona muri Yohana 17:3 Yesu aravuga ati nibwo bugingo budashira ko bamenya wewe Imana yonyene y'ukuri ni wowe yatumye Yesu Kristo. Bizigura ko Yesu yatumwe n'Imana, bavuga ko ari we yitumye muri Mariya kandi nawe ari we wamutumye ari we Mana. Kuri ubwo twumva neza ko ari ikintu gikomeye cyane cyatumye abantu benshi bazimira bava ku Mana. Wowe cyayibaza uti none ko mutima mweranda aje kwa Mariya vyoba vyagenze gute? Ko yarungitswe nande? Biboneka ko mutima mweranda yoca asumbuye Yesu bisi Imana, kuko yo bakomeye cyane. Nico gituma ivyo ntibishoboka, kuko Imana irarengeye byose, kuko nikibirengeye. Baca kugira ngo yigira umuntu, ngo amaze kuza ngo akigira umuntu ngo yaciye yinjira muri Mariya. Aha bashatse kuvuga ko Yesu yari Imana aca yigira umuntu, bitwaje cyane ko kiboneka muri Yohana 1:1. Ijambo ry'umutwe kuri uwo murongo riboneka muri Bibiliya y'ikirundi gusa, uko jambo yihinduye umuntu ni Yesu Kristo. Ako kajambo kaboneka muri Bibiliya yonyene y'ikirundi. Sinzi ko abarundi bamenye cyane Imana, bamenya cyane Bibiliya gusumba Bibiliya aho yavuye, kuko Bibiliya y'ikirundi Bibiliya yera iva muri Bibiliya twita King James Version y'Icongereza. Iryo jambo ntari rimwo aho Bibiliya yazananye, ariko cyo usanga abarundi kuko jambo yihinduye umuntu ngo ni Yesu Kristo. Bacha kugira ati mu nyandiko rero nyezini y'ukuri muri Bibiliya ivuga ngo ubwa mbere na mbere jambo yariho, kandi jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana. Aha dusomye mu gitabo cyitwa isobanurira ya Bibiliya, uwo murongo basigura ko Yohana mu kwandika yisunze ijambo ry'ikigiriki ryitwa Logos, ariko asobanura ijambo aca arigereranya n'umuntu. Nico gituma aho kwandika ijambo banditse jambo mu kwerekana umuntu. Ayo majambo ya Yohana ayo majambo ya Yohana nyene usanga abeshuza nyana yari muri Bibiliya. Usomye muri Yohana 5:36 uraza gusanga Yesu yaravuguruje ayo majambo Yohana yavuze, aho Yesu yavuze ati ariko jewe mfise ikishingire ntaye kuruta Yohana, kuko ibikorwa data yampaye ngo mbiheraheze. Ivyo bikorwa nyene nivyo binshingira intahe yuko data ari we yantumye. Birumvikana ko Yesu yatumwe n'Imana, Imana kandi ikaba idashobora no guhinduka, kuko bavuga ngo yihinduye umuntu bashaka kwereka ko yari Imana hamaba umuntu. Ugiye gusoma muri Yakobo 1:16 haravuga ati ntimuzimire bene data, ati gutanga kose kwiza n'ingabire yose itunganye gose biva mu ijuru ku Mana, kuri se w'imico adashobora guhinduka cyangwa kugira igitutu gitewe no guhindagurika. Ibaze nawe ko Imana idahinduka, na Bibiliya ishinga intahe vyogenda gute Yesu ngo ahinduke yari Imana agacika umuntu, kandi Imana idahinduka? Tubandanije n'izi nyigisho, jambo biratandukanye n'icyo twita ijambo, icyo twita la parole. Nico gituma mu Kirundi barihenze kwandika, kuko na Yesu aravuga ati Yohana 14:4 iti ijambo mwumva si ryanje, ariko ni rya data yantumye. Iryo jambo rero bihenze ko cyo turisoma muri Zaburi 33:6 ati jambo ry'Uhoraho niryo ryaremye ijuru, impuhwe zo mu kanwa kiwe nizo zaremye ingabo zose zo kuri iryo. Uko niko kuri Imana mu kurema yakoresheje ijambo, kuko yaravuga bikaba, nkuko tubisoma muri Korani 3:8 ati mu by'ukuri itegeko ryiwe iyo ashatse ko ikintu kiba avuga ati ba, kigaca
kiba, icyo tuvuga ati kun fayakun. Iyo niyo mana rero mushobora byose. Ikindi bagaruka ko barakubwira ati ngo yongera abambwa ku musaraba ku bwacu ngo kugira ngo adukize. Abaje gusigura ingene ngo Yesu ngo yabambwe ku musaraba. Mugabo mu by'ukuri nta muntu n'umwe apfira uwundi, nkuko tubisoma muri Zaburi 9:7, nta numwe ashobora gucungura mugenzi we nta na gatoya canke guha Imana incungu yiwe. Rero nta muntu numwe akiza uwundi mu kwishura ivyaha vyiwe, na Ezekiel nayibabwiye 18:20 ubisomye urabisangayo. Ugiye muri Korani 55:39 ati kuri uwo munsi nta uzobazwa ivyaha vy'uwundi canke ivyaha vy'umubanyi wiwe. Iyo ni Korani, urumva ko nayirashinga intahe. Ati mu vy'ukuri umwe wese azobazwa kuvyo yakoze, kuko Imana ntirenganya ngo hagire uwo irenganya, niwe mucamanza. Nkuko Korani bivuga 3:26 iravuga iti Imana yacu izotwegeranya hanyuma iducira imanza hagati yacu mu kuri, niyo mucamanza hebuje nyene ubwitonzi. Iyo ni nyandiko dusanga muri Korani iduha umuco w'ingene abantu tuzobazwa kuvyo twakoze itabajije uwundi muntu n'umwe. Bacha bakubwira ngo araba bararahambwa. Yesu ntabwo yapfuye, kivyemeza nuko yivugiye ubwiwe ko ata muntu yosaba se umukate ngo amuhe iki ibuye canke amusaba ifi ngo ace muterura ikiyoka amuhe. Ugiye gusoma muri Matayo 7:9 aravuga ati Yesu havuye abona ko ahogwa inyigisho yigisha, abafarisayo n'abasaseredoti bakuru n'abanyabwenge b'ivyanditswe bagomba kumwica, niko gusaba Imana ngo imukize urupfu. Soma Mariko 14:35. Yarunguruje imbere gatoya Yesu yubama hasi aravuga ati Data, iki gikombe nikindengane, ariko ntibibe ko jewe ngomba, bibe uko wewe ugomba. None vy'ukuri twisunze umugani yaciye muri Matayo 7:9, Imana yoba yamuhaye ibuye canke inzoka. Eka siko vyagenze. Haravuga muri Luka 11:30 ngo nkuko Yona yasavye ikimenyetso ku Banyaninewe, niko umwana w'umuntu azoba kubiki gihe. Ibaze nawe. Matayo ugiye gusoma Matayo 14:40 ngo nkuko Yona yamaze iminsi 3 n'amajoro 3 mu nda y'urufi, niko n'umwana w'umuntu azomara iminsi 3 n'amajoro 3 ikuzimu. Tujya dusuzuma mbega Yona yamaze iyo minsi n'amajoro ari muzima canke yari yarapfuye. Usomye Yona 1:19 ugasoma na Yona 2:1, Yona asaba Imana yiwe igisabisha ari mu nda y'ifi. Ni kuvuga yagumye ari muzima. Aha turakwiye kwemera ko na Yesu atigeze apfa, kuko na Yona ntiyari yarapfuye. Kiretse ni batubwira bati Yesu baragiye bamunyegeza ahantu, bamaze kumunyegeza ahantu amarayo iyo minsi 3 hamara apfayo yigira mu ijuru, aho twovyemera. Mu kuvuze ngo yarapfuye twabonye Yona ko atigeze apfa, uzobaye umunyakinyoma kandi uzoba uri mu madidana y'ivyanditse. Iki kigereranyo ni Yohana 3:14. Ikindi gikomeye ukumwe Mose yamanika inzoka mu bugaragwa, niko n'umwana w'umuntu akwiye kumanikwa. Aha turavye inzoka Mose yamanitse cari igicurano c'inzoka gicuze, kandi Imana ntivyayinaniye kumuha inzoka muyoka kugira ngo ayimanike abantu bakiri ivyaha, ariko cari kigereranyo. Biboneka reko n'uwagiye kumusaraba mu kibanza ca Yesu ntabwo ari Yesu, kuko iyo aza kuba Yesu vy'ukuri hari kumanikwa inzoka buyoka. Ukeneye kubibona soma guharura 2:8, biboneka ko hamanitswe ubundi atari Yesu nkuko ikigereranyo kivuga, kuko nyimba Mose yamanitse inzoka y'igicurano, n'uwo bamanitse ku musaraba nategezwa kuba Yesu, kuko Yesu yari kuba Yesu vy'ukuri iyo hamanikwa inzoka buyoka. Muga kubera cyabaye igicurano bakakimanika, ico nico abantu ngo bagiye bararaba, gica kigereranyo no kuri wa mwana w'umuntu. Bigaragara rero neza ko wamanitswe ku musaraba atari Yesu, ahubwo ari uwundi muntu bagereranije ku kigereranyo kugira ngo ivyanditswe bihure n'ikico guharura 2:8. Naco gituma rero bakubwira ngo yaguhama ngo arazuka ngo yicara uburyo bwase ngo azogaruka n'unamwe ngo gucira urubanza abazima n'abapfuye. Nta muntu yoca urubanza akira urubanza bari mu kuzimu n'abazima, ivyo ntibikunda, ico ni kinyoma. Ugiye gusoma no mu Bikorino 15 gahera 12 biragaragara ko Yesu atigeze apfa, kuko bavuga ngo nyimba abapfuye batazuka na Kristo ntarakazuka, ati ivyo twigisha byose byo barusa.
ego ugaca usanga nyene arivuguruza nyene uyu unye Pawulo muri Bikorinto agaca agaruka ngo nanje ngo nivyo nari narahawe ngo nimwaramuka muvyakiriye gutyo nkuko nari narabihawe muzoba muri mu buzimire kandi muzoba mwizereye ubusa. Ivyo tubisoma 15 hereye rimwe mu Bakorinto ba mbere. Kuri ubwo rero muntu ukeneye kumenya ukuri aha baragaruka bakakubwira ngo nemera kandi mutima mutagatifu ngo turamusenga tukamurinaza kumwe na data na mwana. Ibi rero n'ubuhakanyi kuko muri Yesaya 4:10 Imana iravuga ati nimwebwe vy'abana byanje niko harahagize n'abasavye bose natoranije banje natoranije kugira ngo mumenye kandi munyizere kandi mutahure ko ndiwe ati nta mana yigeze kubunga hirya yanje ati kandi nta ntizonza mu nyuma ati jewe nyene nduhoraho nta wundi mukiza atari jewe. Wewe rero wagiye gusenga mpwemu yera ukaza gusenga Yesu ukaza gusenga ibigirwamana nukuri wewe nta yindi mpembo zoroka ku munsi w'imperuka atari mu muriro wa Gihonomu, umuriro ukomeye cyane. Kuri ubwo rero nyimbo keneye kumenya ukuri vavanura nyigisha abantu bakwigije ibintu by'ubutatu ngo ni bweranda usenga Imana imwe. Imana nikeneye abayede nikeneye abayifasha. Imana irishoboye irashoboye ibyo ikora byose mu Mana bwayo no mu bushobozi bwayo. No kuvuga vuze ngo Imana bivuze ngo Imana mwana biraboneka ko hariyo ibyidashoboye makibaza umwana ibaze nk'ubu nka wewe uri kiremwa muntu turi ngaha kwisi turakeneye ko Imana idufasha. Uno munsi Imana ziri mu ijuru ari zitatu, Imana Data, Imana Mwana, Imana Mutima Mweranda. Imana imwe ikavuga iti jengera kwisi ndungike imvura nziza, iyindi iti genda vyase bicumuro vyabaye byinshi ahubwo reka jewe ndungike imvura y'amabuye n'imituragaro. Iyindi Imana igacivuga iti oya nanjye ngenda bicisha uruzuba kwisi. Nibaza yuko murabona neza yuko Imana ivyo bitoyi bako ni nagasuzuguro bayisuzugura abantu bavuga ngo iri mu butatu. Ego kuri ubwo rero babihebe batarashigwa na vya bihano bikomeye bategurirwa ku munsi w'imperuka. Kuri ubwo twebwe rero nk'abayisilamu ntabwo twemera ikintu cyitwa butatu ko dusanga cyakozwe n'abapadiri n'abasenyeri n'abari bikenereye kuronka inyungu zabo. Mwibuke yuko nabavuze ngo Yesu yarapfiriye abantu n'umugabo yitwa Kayafa. Genda bisome muri Yohana 11 47. Kayafa niwe yakoze inama abonye Yesu reka arakora ibitangaza baca yumvira ingene bamwica baca yumvira iremenanye bamushirako. Ibi byose bica bihagakiza abakirizo. Twere biradutangaza abantu bariko baravuga ngo Yesu yacuguye isi yose ku vyumviro vy'umuhakanyi yitwa Kayafa umusaseredoti mukuru. Ibi rero byose biri mu buhakanyi. Nico gituma tugusaba tuti kugira ubandangiro nk'ibiganiro nk'ibi gira subscribe kuri Dawa TV Burundi uzokaba bironkera ibiganiro nk'ibi by'ikuyoboka uhoraho Imana rugira byose kugira ngo ku munsi w'imperuka ntuzugire ngo nzibakubwiye. Hanyuma mu gusozera twagira dutanga impanuro dutanga iboneka muri Zaburi 115:4 ati ibigirwamana vyabo nibikorwa n'amaboko y'abantu. Ati bifise akanwa ntibivuga, bifise amaso ntibibona, bifise imihogo yavyo naco bivyihereza, bifise amaso ntibibona, bifise amazuru ntibimotegwa, bifise imibiri naco bikorakora, bifise intoki naco bikorako. Ivyo rero nivya bigirwamana abantu usanga barateretse ahantu bakagenda kubisenga no kuvyunamira. Bibiri iravuga ati uvyizera wese n'umuntu avyemera canke akabifukamira canke akabikorera ikindi kintu cyari cyo cyose nk'abantu usanga bagiye gushira ko amashugwe ugasanga bagiye kubicanira amabuji. Aba bose Bibiliya ivuga iti abo bose bazohanwa navyo ku munsi w'imperuka. Nyimba warashushanije Imana ukayishushanya mu ico kigereranyo umenye ko izoguhana ku munsi w'imperuka kuko Imana ntiba mwibumba, Maria ntaba mwibumba, Yesu ntaba mwibumba, eka na Yozefu ntaba mu mwibumba. Eka ikintu cyose kiri mu ijuru kirazira kukigereranya. Iyo umaze kukigereranya uwamaze kuba umubangikanyamana. Arico gituma duguma tubabwira tuti ni muze mu bw'Isilamu musenge Imana imwe rudende ahatagira ibishushanyo n'ibigirwamana kugira ngo kuri wa munsi w'imperuka ntimuzoje mu muriro wa Gihonomu. Murakoze. TV Burundi ukuri kw'ivyanditswe mu bijanye n'ijambo ry'Imana.